Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfuje mu byanyu no mu banyu. Ni jewe Jean Imana irambona ngarutse kugira ngo dusangire amajambo y'Imana muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha aho gifise intumbero yo gusangira namwe ijambo ry'urufatiro, ijambo ryo kuzirikana ko impamba y'umunsi canke ijambo ry'umunsi bivana na kimwe muri ibyo umuntu yohitamwo kumbure ngira ngo kugita. Hanyuma rero ndafise amajambo ngomba gusangira namwe abonekana mu gitabo c'amazaburi, zaburi ya 78. Dusoma duhereye ku murongo wa mbere duce tugeza ku murongo tugeze ku murongo wa 4. Turaba aya majambo ahari ingene avuga. Ayo majambo avuga ngo kwigisha kwa Asafu, bwoko bwanje nimutegere ugutwi ukwigisha kwanje, mubangire amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. Ndateranura akanwa kanje nce imigani, ndavuga amajambo apfinze ya kera. Ibyo twumvise ahantu rero niyo ngomba ko dukora mu ijambo ry'umutwe duno munsi. Ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubariye, ntituzobihisha abuzukuruza babo. Tuzobwira ab'igihe kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu tuno munsi, nano majambo ngomba ko dusangira dufatiye kuri iri jambo riboneka ngo rivuga ngo ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubariye, ntituzobihisha abuzukuruza babo. Tuzobwira ab'igihe kizoza ishimwe ry'Uhoraho. Ico ni kimwe. Ikindi n'inkomezi ziwe. Ikindi kigira gatatu n'ibikorwa bitangaje yakoze. Imana yacu nihimbazwe. Burya rero ngomba ko dukuramwo sije canke teme ijambo ry'umutwe rivuga ngo ivyo twigiye ku birenge vy'abatubanzirije ntitukabiceceke. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nakuze numva bavuga ngo impfizi y'intama itendera nkase. Imana yacu nihimbazwe. Aho nibaza ko bagomba kwerekana yuko uko umuvyeyi w'umuntu ameze, uko uwo akomoka ko ameze, nawe niko amera. Mu ntumbero yo kwerekana yuko umwana atora abavyeyi biwe, mu ntumbero yo kwerekana yuko umwana asa n'abavyeyi biwe. Imana yacu nidutabare. Ngira ngo ni rya jambo kumbure mu gifaransa avuga ngo tel fils tel père, navyo nyene bigaruka muri iyo kumbure muri iyo mvugo cyangwa se muri iyo njano. Aha rero aya majambo tubonye ngo ni ukwigisha kwa Asafu. Uyu Asafu nawe yari umukuru w'abaririmbyi, yari umuririmbyi. Hanyuma rero aravuga ngo muri ino ndirimbo yiwe avuga ko azanywe no kuvuga yuko ibyo bigishijwe, ibyo babumvise kuri base babavyaye, ibyo bamenye kubw'uko babimenyeshejwe, novuga ngo kubw'uko bibaye transmis par leurs parents, ibyo byose avuga ngo ntituzobiceceka. Yavuze ngo ntituzobihisha abuzukuruza babo. Imana yacu nidutabare. Ntiyiri barerekana yuko base basize bababwiye ngo tubahaye devoir à domicile, ko muzotegerezwa kubivuga, ko ari cageze, ko ari ngombwa. Ntiyerekanye yuko abikoze nk'ubyikurako, ariko yerekanye yuko bafise ideni, bafise umwenda wo kuzotransmeta nabo ibyo abavyeyi babo batransmese kuri bo. Ni ukuvuga ibyo urunganwe rwabo rwaronse mu ndero rwahawe na base, ko nabo bafise devoir, bafise ideni, bafise novuga ngo inshingano zo kuzobitransmeta
bakabibwira abana nabo bavyaye ngo urunganwe rwo mu gihe kizoza. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi. Muri kino kiganiro bitaza gukunda yuko kumbure no bivuga nkuko ndavyumva, nkuko ndavyiyumvye cyangwa se nkuko ndavyipfuza. Nsomye ahantu asanze harimo amajambo menshi, nibaza ko umuntu bivuga mu bice byinshi, mu maparti cyangwa mu maepisode sinzi. Umuntu akavuga ngo parti ya mbere, parti ya kabiri, mugabo teme ikaguma ari rya jambo rivuga ngo ibyo twigiye ku birenge by'abatubanzirije ntitukabiceceke, tubibwire abandi, tubibwire abariko bararuka muri kino gihe, tubibwire urunganwe rw'abakiri bato, kugira ngo tugire ikintu tubasigiye, kugira ngo ntituzogende ngo basigare baritwara ukutariko, kandi hamwe twari kuba twababwiye byari kuzotuma bitwara neza, bifata neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, murandeba amafilme amwe arimwo abateroriste bariko barerekana ibyo kurwanya, novuga ngo abihevyi canke se novuga ngo umwuka w'abateroriste wa terrorisme w'iterabwoba. Imana yacu nidutabare. Nkasanga aba bantu ni kubera ko bigishijwe, igituma bemera bakiheba, igituma umwihevyi umuteroriste yemera bakamubohera kw'ibombe akagenda azi yuko agiye gupfana na bariya bantu, nuko hariho inyigisho zabaye transmis, zinjiye ziranyengetera mu magufa no mu nyama no mu misokoro. Ni kubera yuko hariho ibyo bigishijwe, hanyuma novuga ngo barabakonvenke. Impamvu abihevyi yemera akagenda aboheye kw'amabombe, nuko batransmese izo nyigisho n'imyizerere yabo, ibyo bemera, amahame n'amabwirizwa y'ingene bategerezwa kugenda. Imana yacu nidutabare. Burya rero inyigisho nari kuvuga ngo za zindi za haziko, za zindi kera tukiri abana nabona duteramirako bavuga ngo harabaye ntirikabe, cyangwa bavuga ngo sokwe soma, batubwira ngo ntugace umurizo w'umuserebanyi ngo mama wawe yoca acika amabere. Umwana agakura azi yuko niyihenda agaca umurizo w'umuserebanyi cyangwa akica umuserebanyi azoba akoze ikibi gituma hacika amabere yonse yamwonkeje, agaca yumva ikibabagwe c'umuvyeyi wiwe, agaca ahitamo kudakora ico kintu. Za nyigisho abana bahora baruka baronka, murazi ko bavuga ngo indero y'umwana iva hasi, kandi bagahindukira bakavuga ngo indero mbi y'umwana nayo itukwa nyina, kuko ni nk'aho bagomba kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yumvikana yotuma umwana yifata nabi, yitwara nabi, mu gihe umuvyeyi wiwe yamuhaye indero ikwiye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, aha rero Asafu arabishimangira avuga ngo ibyo twumvise, hariho ibyo twumvise nibyakunda muze mugaragaze musoma y'amajambo akurikira, muzobona ayavuze amakuru ya kahise. Agomba kwerekana yuko kahise kabo gategura kazoza. Agomba kwerekana kandi yuko kahise kabo ariko kubatse kubu barimwo, kandi ko kahise kabo katakwiye gutuma habaho kubu babayemwo gusa ngo biherere ngaha nyine muri kubu, ahubwo ko kahise kabo gakwiye kuba transmis, gakwiye guhererekanwa uko amageneration azogenda kurakuranwa,
gushika ngo no mu gihe kizoza abuzukuru n'abuzukuruza baze bamenyeshwe ivy'Imana yakoze. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi. Burya rero n'ata mwanya muremure mfise kandi numva umengo byari bikenewe, ntumbereye guca umurongo munsi y'iri jambo ryerekana yuko inyigisho nzima, inyigisho z'ubugingo zazindi zatumye umuntu akizwa akava mu vyaha, zazindi zabohoye umuntu zikamuhebesha ivyaha, zikamuhebesha ingeso mbi, zikamuhebesha inyifato mbi, zazindi zatuma umuntu yahora ari umusuma aheba akareka kwitwa umusuma, zazindi zatumye umuntu aheba ingeso mbi z'ubumaraya, z'ububeshi n'ibindi. Zijya nyigisho nzima umuntu yakiriye, yumvise, yigishijwe akakira, zikamuhindura. Ntumbereye guca umurongo munsi y'izo nyigisho mvuga ngo ibyo twakiriye, ibyo twumvise, ibyo twigishijwe bizima byaduhinduye, dukwiye kubihererekana, kuko nihatabaho kubihererekana bizogenda amazima yongo. Muri kino gihe tugezemo, bivanye n'inyigisho za leja twumva kandi tubona kumbonesha kure, bivanye no gutituka kw'inyigisho zibwira abantu yuko uru rugendo rw'iyobokamana rugereranwa n'irembo ripfunganye, rigusaba guheba bimwe bimwe mu byo babona umengo mbere byari bikubereye inyungu, bivanye n'uko akanovera k'inyigisho nzima kariko karagenda gatituka. Nzanwa no kuvuga muri kino kiganiro igitondo gishasha ngo ibyo twumvise, ibyo twigishijwe hanyuma tukavyizera, bikaba vyarahinduye amateka y'ubuzima bwacu, bikaba vyarahinduye amateka ya babandi babitwigisha batubwira ngo uru rugendo rumeze gutya, iki ni kizira, iki si ciza, ibi si byiza kubikora, ibi dukwiye kubiheba. Zijya nyigisho twakiriye, twumvanye, abatwitangiye imbere, tukazizera, tukazakira, tugasanga n'ibizima, bigahindura ubuzima bwacu, bigahindura ubugingo bwacu. Twahamagara Imana, Imana ikitaba, twahamagara Imana, Imana ikadutabara. Ivyo twigiye ku birenge vya bamwe batubanzirije, muri kino gihe biriko biratituka, muri kino gihe biriko birasubira inyuma, muri kino gihe benshi bariko barabihindura, muri kino gihe inyigisho nzima ziriko zirakwa ijambo, ziriko ziramburwa ubushobozi, zigasubizwa amajambo, nori kuvuga ngo amajambo y'uburofa. Yemwe bene data, ntimukemere namba na gatoya yuko zoshingurwa, yuko zokwibagirwa burundu, ariko dukwiye guhaguruka tukavuga ngo ibyo twumviye ku birenge, ibyo twigishijwe, ibyo twigiye, ibyo twizereye ku birenge by'abatubanzirije, tugasanga n'ibizima, ni amahame ya Bibiliya, ni amahame y'urugendo rujya mu ijuru. Ntitukabiceceke haba namba. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi nta n'amajambo, reka rero mpave ngarukiza ngaha kubera nyene waba usanga umuntu agomba gukoresha umwanya muremure cyane muri kino kiganiro. Ndizera kandi ko wamaze kumva ico ntumbereye kuvuga ngo ibyo twumviye, ibyo twigishijwe, ibyo twigiye ku birenge by'abatwamiye ivyamwa, ntitukabiceceke
urashobora kuba uri umuririmbyi, uri umukompositeri, ukwiye gukompoza indirimbo zirimwo inyigisho nzima zibwira abantu kwihana, zibwira abantu guhinduka, zibwira abantu kuva mu byaha. Izo nizo ndirimbo ukwiye gukompoza ziremesha abadendebukiwe, zibasubizamwo intege, zibatera intege ngo babandanye kwihanganira no kwizera ibyo bariko baraca muri no rugendo rwo kuja mu ijuru. Ushobora kuba uri umwigisha nkanje, uri umuvugabutumwa, uhora wandika ubutumwa bwiza, uhora usigura, uhora wigisha aha na hariya, uhora ugirisha amaseminere. Urakwiye kuvuga ibintu wakiriye bizima byaguhinduye, ariko ntupfe guhindirayo byose ngo reka bikurane. Imana yacu nidutabare. Turi mu gihe aho abavugabutumwa batari bake muri kino gihe, hako yohava avugisha ukuri kose ngo ahombe abantu, yotuma abesha, yotuma avuga ibyo asanzwe azi ko ataco bibahindura, ibyo asanzwe azi ko bitazobashikana mu bwami bw'Imana, agatuma baremesha, agatuma akuyengeza, akaguma asigiririza gusa kugira ngo abantu bagwire babe benshi. Kubera turi mu kinjana aho abantu benshi banezererwa cyane kumva ibibaremesha gusa, ibibabwira yuko bari mu nzira nziza, badashaka inyigisho novuga ngo zibinjirira mu buzima. Abantu ntibagishaka inyigisho zinjira muri vie prive yabo, baramaze gushiraho vie prive nkaho umenga Imana bayishingiye akarimbi. Bagomba yuko Imana itabinjirira mu buzima. Imana yacu nidutabare. Ariko mu kiganiro igitondo gishasha c'ubuheruka twavuganye neza kugira ngo umuntu abicareme gishasha yemera kwinjira muri Yesu Kristo, hanyuma akizera Yesu Kristo, akakira ingabire y'agakiza kavuye mu gucungurwa na Yesu Kristo, akihana ibyaha byiwe byose, hanyuma ibya kera bigakurwaho, agahabwa imbabazi, akabona kwemerwa n'Imana. Imana yacu nidutabare. Twari kuvuga rero uburorero bw'abantu bahagaze neza, baranka yuko ibyo bigishijwe byotosekara, bemera guheba n'amagara yabo hako bova mu byo bigishijwe. Formation mbi rero burya yonona umuntu. Formation mbi ituma umuntu ataco azovamwo. Imana yacu nidutabare. Birateye ubwoba uravye muri kino gihe inyigisho zihari. Murange ahantu nk'iyumbyana nko mu myaka nka 10, 15, 20 iri imbere, ugwaruka ruriko ruraruka muri kino gihe ruzoba rufise agakiza kameze gute? Ko hariho ibyo batabwirwa, ko batabwirwa ibyo kwihanganira amageragezwa, ko batabwirwa ibyo kwihana, ko batabwirwa yuko kuja mu ijuru ari urugamba rudusaba guheba amagara yacu, guheba ibyari kutunezereza mugabo bidutwara mu byaha. Ko hari ibintu batabwirwa. Mu myaka 20 iri imbere aba bantu bazoba bariko baratanga formation imeze gute, mu gihe nabo bahawe formation ya reja, mu gihe nabo bahawe formation itavuga ngo umuntu niyagomba kunkurikira yiyanke, yikorera umusaraba wiwe ankurikire, kandi amenye ko ari urugamba ajemwo yinjiyemwo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno musi n'amajambo rero, kandi ngomba ngarukwize ngabwira ngo kumbure sinshishikara gukoresha umwanya muniniya udahava woroha kwihanganira muri kino kiganiro. Ibyo twigiye ku birenge vy'abatubanzirije mu kwizera ntitukabiceceke, kuko kubiceceka kuzotuma ari abatavyumva. Ngaha twabonye ibintu mugabo tutavuze ko kandi tutari bugaruke ko mu ntumbero kugira ngo kumbura umuntu akoresha umwanya neza. Muri make twasomye
hariho n'ibindi ubandanije bihari. Yavuze rero muri byo avugamo ngo tuzobwira b'igihe kizoza ishimwe ry'uhoraho. Icyo ni kimwe n'inkomezi ziwe, icyo n'ikindi n'ibikorwa bitangaje yakoze. Imana yacu nidutabare. Kandi hariho amajambo menshi Imana yari ntari buhave nzamwo, yerekanye impamvu bakwiye kubikora kandi ko ntibabikora neza bizofasha. Yavuze ngo nabo baze bahaguruke babibarire abana babo, ni ukuvuga beho kubihererekana kugira ngo bizigiye Imana kandi ntibibagire ibyo Imana yakoze, ariko ngo bitondere ibyagezwe nayo. Ku murongo wa 6 niho hari ayo majambo. Murumva inyungu idasanzwe yo guhanahana kuva mu rungano uja mu rundi, tugahanahana inyigisho nzima. Inyungu bifise bizotuma n'abazoza hanyuma bubaha Imana, batinya Imana, bakorera Imana. Ariko nibitagenda gutyo, ibara rizogwa, hazogera igihe hazoba hari urunganwe rw'abantu b'intagondwa kandi bikorwa n'abakristo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. None rero reka dutware ibinyene nshoboye kuvuga, nivyaba ngombwa nzobitegura nitonze mu bice cyangwa se mu bigabane, mu maparti, hanyuma nzobigaruke ko tubiganire, tubiyage, twumve akamaro ko kuganira, ko guhanahana ibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije muri no rugendo. Imana yacu nidutabare. Ngaha tuzobona byinshi twaramuka tubigarutsemwo, ingene yadondaguye kahise kabo, ukuntu byagiye biragenda, iyo batubasha Imana ingene byagenda, iyo bacuma ingene byagenda, n'ibindi. Imana yacu nidutabare. Kandi dusenga Imana rero tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwebwe mwumvise n'amajambo, Imana nyina amahoro ibaho umugisha. N'umuhirwe umuntu ashishikara kubwira abandi, kwerekana no kwitwara inyifato n'ingeso zihuye na bya bindi bizima twakiriye, ariko n'umuhombe uri karabivamwo. Kandi utari karabitanga abizi ko aribyo byamuhinduye, nawe ariko atanga formation mbi, ariko araroga urunganwe rushasha. Nari kuvuga byinshi, nari kuvuga yuko abariko barigisha inyigisho zitarizo baba bariko bararoga urunganwe rushasha. Dusenga Imana. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akaba asanze yaramaze kubivamwo, bya bindi yari yarakiriye, bya bindi yari yarigishijwe, akaba yaramaze kubivamwo, ariko akaba yumvise yuko ibinyene ari byo bizoshishikara kumufasha gutinya Imana no kuyubaha no kwizera Imana kubw'ibihambaye yakoze, kubw'imbaraga n'inkomezi zayo. Hanyuma akaba avuze ngo Mana mbabarira ahantu nasanze nadekonye ku byo nigiye ku birenge by'abamforomye, by'abanyitangiye imbere. Uyu muntu nucumugirira neza, umuguze ko imbabazi zawe zimuboneke, ko ibyo ugomba byose bishishikare kumubako. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye. Amen.